Ishirahamwe World Relief ryaratanze kuri wa kane igenekerezo rya 16 Gitugutu 2025 imbuto z'ibigori ku bene igihugu mu mashure ndimo 66 akorera ku mitumba 22 yo mu mazone ane agize komine Bugendana y'intara ya Gitega biciye mu mugambi witwa dutezanye imbere kugira ngo azotere mu gihe c'agatasi. Ni mu ntumbero kandi yo kugwiza umwimbu mu barimyi no kuduza amikoro mu miryango nkuko vyashikirijwe n'uhagarariye igisata c'uburimyi n'ubworozi n'igisata cyo kwingunganya muri iryo shirahamwe rya World Relief. Izo mbuto zigizwe n'amatoni 6 n'ibiro 39 vy'ibigori vyo mu bwoko bwa ZM 163. Ayo mashure ndimo yahawe imbuto nayo agizwe n'abanywanyi 1925. Ishure ndimo yose kaba yaronkejwe ibiro 4 vyo gutera mu mirima y'igeragerezo, hama umuntu nawe ku gatwe kiwe akaba yaronkejwe ibiro 3 vyo gutera iwe. Ishure ndimo yose iza kuronka ibiro 4 barazi aho baheza bakabitera muri twa turima tw'amageragezo, twa turima two kwigiramwo. Hama umunywanyi wese wishira hamwe w'ishure ndimo aza kuronka ibiro 3 aza gutera mu itongo iwe. Rero murabona twagerageje kubitekera, twagerageje gutekera ibishoboka mu mifuko y'ibiro 3, ariko hari ibyo tutashoboye kubera umwanya muto tudashoboye gushira mu mifuko y'ibiro 3. Turaza kugerageza gusabikanya kugira ngo umwe wese aze kuronka ibiro 3, ariko twabiharuye bimeze neza. Mutantera wa komine Bugendana yarakengurukiye iryo shirahamwe rya World Relief kuba ryararonkeje imbuto abo bene gihugu. Yasavye abo bene gihugu gukoresha izo mbuto ico zagenewe mu kutazishira ku masoko, ariko nyabuna ngo bakwiye kuzishira mu mabango gutyo babone gushigikira imbona kazoza y'igihugu c'u Burundi ndetse banaronke umwimbu mwiza n'umusesekara. Yasavye abene gihugu guca imikobeko mu ndimiro zabo imbere yo gutera kugira ngo bakingire isi ndimwa. Kindi naco yabahamagariye no kubumbatira amahoro n'umutekano kuko ariyo soko y'iterambere. Uko abashitsi batuge muri imbuto ubu turiko turitegurira kandi n'iby'ikorwa tugizemo imisi guca imikobeko. Rero tugize imisi tugendera imitumba itari mike tubahimiriza tubasanga bene yuko kivi kugira ngo iyi mbuto n'izindi mbuto mwari musanzwe mufise canke leta yatanze, uko mwarabonye ko mazone yose twatanze imbuto y'ibigori kugira ngo abene gihugu batangure kwishira mu busizi z'amazone atandukanye yo muri komine Bugendana. Rero mugende mwananye mwitegura muca amabango, hama uduse tukirundi mube muradushira mu mabango ejo canke hirya yeje imvura niyamara kugombeka neza isi, hama mushiremo iyi mbuto. Iki naco ndabasaba ni kubandanya mufatana mu nda mubumbatira amahoro n'umutekano, kuko karahara mu ruganda ntibacura. Ibi vyiza turiko turabona ngaha nukubera dufise amahoro ahungabanya hajya mu bayi ku mutumba ni ngorane, nta usubira kurima, nta usubira kwimvira guteza imbere. Rero ndabakengurukiye mwese, ndabasubira gushimira cyane ishirahamwe rya tuzana ino mbuto. Nasabye ko za kuyishira amabango nimuze kwishira mu masoko, kuko tukeneye jo hazoza ko natwe iri teka badutera tuzobatumira ati ingo murabe bya biterwa mwakuduha ya mbuto mwaduha ukuntu mu mirima zifashe. Bazogaruka barabe nibasanga bimeze neza, nuko bazobona yuko turabantu biteka, turabantu baharose imbuto tuyigishashaye kandi tuzi iyo cyo dushaka izodufasha. Waserukiye urunani rw'amashengero muri komine ya Bugendana nawe yarashimiye iryo shirahamwe World Relief kuko ritera intege amashengero yo mu kibano ndetse rikabafasha no mu burimyi. Izo mbuto rero ngo bagiye kuzikoresha ico zagenewe. Rero World Relief turayishimiye uburyo idufasha muri byinshi, ifise ibisata byinshi byagutse, ikorera henshi. Namwebwe murabona ko ngaha turi igihugu kinini cyane kandi murabona ko ari byiza. Rero izi mbuto tugiye kuronka bagomba dusabe nukuri tuzitere kandi tuziterane umunezero kandi bizogenda neza. Ndazi yuko umwimbu
uzogenda neza. Eka numwe mu baserukiye abaronkejwe izo mbuto z'ibigori yarashimiye iryo shiramwe Orderolif ko bafasha muri vyinshi nko kubaha imbuto zitandukanye, eka ndetse ngo barabigishije no kurima neza no guhingura umwavu w'ikirundi w'akanovera. Barashoboye kutwigisha ingene duhingura amase y'akanovera, kandi ayo mase ngira nta mwanyi n'umwe ari ngaha atashoboye kuyahingura. Baraduhaye imbuto y'impeshi, iyo mbuto y'impeshi nta n'umwe itakundiye, twese imbuto yagenze neza. Baraduhaye imboga, turarima imboga, amashu, ibitunguru, intore, twese twararyohewe. None ngubu baraduhaye imbuto y'ibigori.